bamwe ngo akabigasekwa nakeza abandi ngo niko bimeze kandi niko bizohora ntabazohora bahuriza ku kintu kimwe imisi yose. Inyuma ya post ya Bizimana Abubakar Karum Sadbi apostinga avuga ku cerekeye ya Mipro akavuga yuko ari bisanzwe ivyabaye ivyashitse yo kwiha amahoro ndetse agasengera umwansi wiwe. Big Farious nawe ntiyatevye nababwiye neza umuntu wa mbere atanguye kumuvuga ko yuko yari akesidane ko na Big Farious nawe yafashe umwanya afata posti aramuvuga ko aravuga ati amajambo menshi atandukanye hashitse. Guess mukunzi wa Shari TV reka sumena kugiye ko ari aho nyine ariho honyine tuko turakora update hejuru y'izindi upload nyinshi zitandukanye zikuzanira inkuru zitarakoza amaguru hasi. Akanya nakiwanyu kugira ngo utagira subscribe ayikore umaze kuyikora nawe aheza gigwe cyane kuko amaze gukora ikintu cy'amateka ndetse reka abona inyungu iri mu nababwiye ko 2020 ari umwaka wo kuwiterambere ndetse mu mwaka w'ibikorwa byinshi cyane gose bizohora bice muri +257 industry. Uti bimeze gute nabashikirije inkuru bwa mbere namenyesha ku kintu cya Mipro ndibaza ko mwese mwakibonye amajambo atandukanye yagiye aravugwa hirya no hino mwayumvise ndetse abandi nabo muri ko muragenda munavyibonera kumbuga ngo rukara bumenye ingene biko biragenda birengana. So inyuma ya post ya Bizimana Abubakar Karum Sadbi yavugishije benshi ndetse gushika kuri no saha ariko aravugisha benshi ndetse mwaka bavuga ati petete yashatse nawe abironkeremwo akunguko abivugirwemwo nkuko musanzwe muzi yuko kujya atakano kamucika atakavyaje umusaruro. Benshi bakavuga ati petete ngene yavuze ati reka ndakavyaje umusaruro mvuga no majambo atume benshi bavuga cyane benshi bavuga gutandukanye. So Big FIZZO nawe Big Farious Mugani Desire canke gikundiro nandi mazina menshi nawe nyene yafasha kanya aravuga ati reka nanje nishure aho yavuze ati urumogi canke kunywa za karibu nyinshi no kubooster nivyo bituma umuntu afata akavuga amajambo atagendesha agashigikira amakosa menshi cyane. Iyi ni nyinshi yatanze ubona ko yerekeza kwa Bizimana Abubakar Karum Sadbi asa no kumenga yarashigikiye igikosha Mipro ndetse no kumutera intege kugira ngo avuge yihe umutima yihe kutagira iki yihe kutigaya canke ngo yumve neza yuko yiyase. Inyuma ya post ya Big Farious ariko yishura Sadbi ndetse akamwita yuko yoba afata booster aho yamwanditse kavuga ati iyo wanyoye karibu booster n'urumogi rutagosoye nivyo bintu nyene vyotuma ushigikira amafuti. Agiye kuryoha koko. Sadbi nawe yaciye garuka arishura aravuga ati semibira gutukana ntacyo bimaze tanga iciyumviro cyawe mu rupfasoni ni wubahwe ariko ubanje kwiyubaha nije kagapeti wakorera inabi nyinshi kakwishura neza karateba kararambirwa dukundane dufashanye mu bibazo njo fresh. Arayo majambo akomeje kubonekana hirya no hino kumbuga ngo rukabumenyeza abantu babiri aho bana neza ko batanguye sasa kaga kino kako guterana amajambo ndetse Sadbi akamwita Big Farious yuko ari semibira bidaciye kuri za Linda La Costa n'izindi zose z'abafana bahora bapostinga ko yuko yoba yitwa semibira. Sadbi no musara ki postinge wenye n'ubyo nko mubibona ngaha anya Sadbi satura 257. Industry giye kuryoha guys, industry iriko irafata inzira yo kufata akariro kamwe kadasanzwe but aya majambo yakarategwa yarakenewe muri industry ya +257 canke umwe wese yarafise igishinga no kugira ngo amutere intege ya Mipro ndetse amuhe kugira umutima ugumye yihangane ntacike intege. Ariko kandi si kwa Mipro ngene ndiko ndabibona ndiko mbona kumbuga nyinshi zitandukanye nko kwa Landry Promoter avuga neza yuko na wiz designer habuze gato kugira ngo nawe nyene akoregwe ikibi nk'ico ya Mipro yakorewe ariko nkuko asanzwe ari umuniga wo Mukamenge asanzwe ari igi yo Mukamenge ibintu nk'ivyo bimenyereye yavuze ati no ntacyo mungira. Baraye bahatswe kumwiba account ya YouTube mishasha baraye bahatswe no kumubwira ngo akore ivyo biteraso ariko we yavuze ati ntacyo nkora. Ibi biko bikora abantu bamwe bakoresha ngo please bamwe bahariya zaburaye nibo bako baritwaza yuko bakora bino bintu nkuko tubibona nyene kumbuga ngo rukarabumenyeza Landry Promoter aho no vuga nka status yiwe yabisize ko ndetse atangaza ingene ibintu bimeze.
navuze ati reka ndababwire natwe twese twiyubare izi nimero zo hanze ndetse twiyubare bino bintu ngo bariko barikorera abastari kuko bazi neza ko ari bo peut-être bafite amafaranga yo kubaha bakabicisha yuko bakundana bakagira iki niki ariko si with designer wenyene haro nabandi benshi batandukanye bariko bagenda batanga ubuhamya yuko nabanyene bimaze gushaka kubashikira kenshi ariko bikanka bikarangira babatsinze. So guys kino kintu kiko kiraba muri industry plus 257 tucirinde ko cyane but amajambo ya Big Farious kwishura Sadbi kujya vyo bari vyiza canke ho bagiye kwaduka ikindi cyuka kibi kuko murabizi neza yuko aba babiri iyo batanguye sasa akazi kabo iyo batanguye guterana amajambo ntibiherera ngaho murabizi ngene bihora bihera mu bafana nibo batangura gufatana amashati batangura za who is the best n'ibindi byinshi bitandukanye baterana amajambo atandukanye ariko uwo mwanya sinzi ko ari wo mwanya wari ukwiriye mu gihe tuzi neza ko Sadbi yapfutse kenshi tije narondeye showbiz yutwinjiza amafaranga ndayibura ariko arayinyima uno munsi rero akaba mwishura bati ese tuba tugiye mu nyungu tuje muri ya nyungu Sadbi yashaka kuva kera tuje muri ya nyungu abafana barondera kuva kera canke nakantu ko kwitesha ishema reka ndababwire neza ko ndabakunda cyane nk'umutadebukirwa ngo ndabahereza update zitandukanye ndabakunda cyane gose but gira icyo uvuze kuri iyi post ya Big Farious gira icyo uvuze kuri izi post nyinshi zitandukanye ziko zirahaca zaba Akesdan ndetse nabandi benshi batandukanye ndetse ugire n'icyo uvuze kuri ababisha barakomeza bashaka guta isanamu nziza y'umurundi isanamu nziza y'umwene gihugu ababicishije kubishira ko hafi ngo barakundana mu biki nibiki n'amajambo menshi ndetse abandi nabakitwaza amafaranga peut-être bo baba hakambye ati bebe impa nyereka hama nani ndakurungikira $. Wumvise $, rero ushonje uteza kugira ivyashaka kugira ngo agohereza amafaranga kumbe ntumenye ko agomba kukwararaza. Twiyubare guys ndabakunda cyane, I love you so much. It's your boy Elma Love mwari mu mutadebukirwa.